Inyuma yaho hatangiwe ifumbire fomi imbura ikaba ari ikoreshwa ahatari hake mu gihugu mw'irima ry'agatasi, igisata c'ubushakashatsi ca fomi caragendeye intara zitari nke kugira bibonere uko imirima yatejwe ifumbire fomi imbura imeze. Twarayaze n'abarimyi mbere n'abajejwe uburimyi mu makomine amwamwe baratuyagira uko babona imirima yatejwe fomi imbura yifashe. Ngaha ndiko ndabagara ibirayi, nico gikorwa ndiko ndakora, nico niriwe ndakora. Nkoresheje umwavu w'ikirundi, nca nkoresha n'umwavu w'ikizungu ariyo hangera. Hari ubwoko bubiri, hariho nshasha yasohotse twakoresheje. Mu kubitera mbere ni naje nabiteye, nakoresheje igisogorore naciye nshiramwo angere iyi nyene nshasha bazanye. Je nibaza yuko uko ndabibona ubu uye n'uwo bahora bakoresha, navuga yuko hariho akarusho bitandukanyeko. Uyu mwaka ndabona ko iyo hatari ivyo bikoko wobaye umwimbu mwiza w'ibigori. Ubu kuri iyi sezo y'agatasi abantu benshi barimye igiterwa c'ibiharage n'ibigori n'amasaka. Ugerageje kuraba ibiterwa nka hose imvura tumeze nka yabonekeye ikiringo kimwe, ubu ibiterwa binovuga ko biri ku rugero rumwe nko mu makomine nka yose. Amangerageje mfatiye nk'akarero nk'ibusoni aho mbona gusa urya mwavu musanzwe mwara ukorerwa muri uruganda rwacu ibujumbo, uruganda rwa fomi. Eka ndiko ndaraba abawuguze nta numwe novuga yidoga, baravuga ko babona ko umeze neza n'umwavu ibiterwa bitotahaye nyene baravye ukuntu bawukoresheje. Ikindi naco turavye uretse imvura gusa nyinshi hamwe hamwe yagiye yibonekeza, usanga hariho ibiharage nk'ibiharage vy'amajoni, ibiharage by'ubwoko binini byashoboye guca bihishirira, naho nyene no kubera imvura ntitwovuga ngo no kubera umwavu. Turavye uburimyi muri komini wacu buriko buragenda neza, abene igihugu baritabiriye uyu mugambi w'ifumbire shasha fomi, barawugura ku bwinshi kuva aho batangarije yuko n'utarisha avance ashaka kugenda rimwe akarihira rimwe yose, ahubwo byaciye baha akarusho cane ku buryo bagiye barawugura. Rero umwavu barawuguze ku bwinshi kandi n'ubu baracawukoresha. Twakama abantu batayumva bogerageza n'ukuri bagakoresha fomi imbura. Jende mbara baca ngaha nkabereka hiraba ngene yatakoresheje fomi imbura ngene yahomvye, ahanguma ndabereka nihagira imbura azobona yuko umuntu yahomvye cyane gose. Kurana nk'uwazoronka nk'ibice birenga nk'inshuro zitatu kurusha uyu erose nk'inshuro imwe, nk'inshuro zitatu arusha uyu. Tubahimiriza ko boza barijukira umuntu agafuma ari magatonya ugakoreshe fomi imbura avanze n'umwavu w'ikirundi. Muri ko murabona ko namwe imidasa kandi batereye umunsi umwe, abatereye umunsi umwe biratangaje. Benshi baciye barabati bwa bundi koko fomi imbura yateye igomwe irimbuka kuko izina ribivuga. Twabamenyesha ko aho abakozi ba fomi bariko bagendera abo barimyi, inama nshingamateka iri kumwe n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi nayo nyene yariko iragendera intara zitari nke. Abo bashingamateka basozerereye urugendo rwabo muri fomi, aho umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa cane Pascal Nyabenda yamenyesheje ko imirima biboneye mu gihugu isa neza cane. Nanyarura ntara usanga twaciye mu ntara 10, niho twaciye turaba imigambi y'iterambere na leta y'u Burundi. Dushimye rero guhereza runo rugendo, novuga nti kwiga kuka bintu iriho ihinguriro ry'ifumbire, kuko aho twaciye mu byo twaraba iri hinguriro rifisemo uruhare rudasanzwe. Nyakubahwa urongoye ihinguriro, nyakubahwa uri mu bagize kino ciyumviro cyo gushinga rino hinguriro, imirima iratotahaye. Mu kuvuga yatotahara twumva ya hano iri cyakora, babambera amashimwe cyane.